kurira mu gihe bon ivyo bikubayeko kurira nibaza ko ntinda kwinginga umva n'ikintu kiba kiri ku mutima kikubabaje nibaza ko kurira atari cyo gitangaza cyo bacarabaye muri bijya bintu bivana agaciro ivyo urimo kandi ntizobuze umuntu ko avuga umuntu avuga ko yumva ikintu ntohindura umuntu commentaire ndazibona ariko buri muntu wese ariko atanga commentaire bitewe nuko wavyumva hasho ushobora kuba ndindiriye no kuba ntaramera neza kuko ushobora gusanga naka nkasubiye kurira uramoza uretse ko umuntu ashaka gushigwa n'ibintu ugasanga ibihe ugasanga si vyiza kuri we mu bijanye n'urukundo ariko urukundo rurabaho ego ukuri icyo yasobanuye yaravuze ko ankunda ivyashitse ari umukobwa agomvye kubona urukundo rwacu yarabisobanuye muri video birimwo nibaza ko bisigaye kusubira kugendana nawe canke kumvikana nawe bizotuva ko je hagati yiwanje na Mr. Ali. Hello turabaramukije bakunzi ba Flambo TV Plus 257 imeze neza aho muri hose mwaramutse canke mwiriwe biva n'amasaha mugiye murabe ko emisuga dukore murazi ko iyi TV ari nshasha atari TV muri nyinshi mwari mumenyereye ngaha mu Burundi canke ahandi niyo mpamvu tubatumira cane utarafite subscribe please turakwinginze do it just now turagusavye inshuti yanje hano barabaye misi batarafite subscribe canke s'abonner biva no ku telefone ya parametre ziri mu ndimi zitandukanye ni yakamaro kuri twebwe turagusavye turakwinginze ntuyirengagize rero sasa hama iyo amaze kuraba ikiganiro urandika commentaire yawe n'ingenzi kandi ukatubwira uko wakibonye wagishimye canke utagishimye canke ukudukira canke kuduhanura byose turabikunda cane bakunzi bacu nawe mwese muriko murandaba muriko murambona muri kumwe na Juliana kuri micro hama guys uno musero sasa ni emission iri mu zambere tugiye gupostinga kuri TV yacu kandi emission iri hit emission iryoshe cyane twise the truth donc the truth ni mu gicongereza bisigura ukuri imbere ko tuyikora kubera ko inshasha kandi iyo ushaka kumenya ukuri kw'ibintu cyangwa kuri ku muntu wibarizanye neza canke ukibariza uwo vyega si ngombwa ngo uje kubaza umuntu uwo bitaraba canke utafise ko amakuru akwiye niyo mpamvu rero sasa twashimye ko tuzana ikiganiro nk'ico kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi ba entertainment y'u Burundi muze muranka ukuri kw'ibintu bitandukanye bako ya trending niko biravugwa bitandukanye kandi twashimye kubazanira umuntu musanzwe bimenyereye cyane yitwa Idondore. Okay, allo ça va umeze neza ego twibukirize akazina kawe ndazibenshira kumenyereye dufasha umwidondoro muto cyane mu mwanya muto. Alice Niyo. Mwamuvise ngira ngo yitwa Alice Niyo ari muri JC Production akaba kandi akinana na bamutima comedy ayo makuru ngira ngo rakwiye kuba muzi muramuzi kuba tamuzi mwamubonye hama Alice nibaza komeze neza yego dashimana ndabona na fresha ni nyinshi kandi sinabi nako imeze turashima yego cyane guys aha turi mu Kanyosha hameze bien ahantu hatuje kandi hari nakayaga kandi urazi ko yegeye natanganyika baje ego hama Alice Niyo turaryoshye kuba turi kumwe nawe zatwaye muri gahunda cyo kuronkura bizi ariko kandi tudaciye kure twabwiye ko emission yacu twayise the truth donc ukuri kuntu bari ko biravugwa muri entertainment yacu canke mu Burundi mu minsi heze muri imisi nyata n'imisi tanirahera abantu benshi mwarabonye ibintu cyo kuri WhatsApp ifoto y'umuntu bavuga ngo uyu mukobwa yagiye kwiyahura kubera umuhungu bakundana yagiye yateye inda uwundi mukobwa ngira ngo benshi mwabonye ko ama groupe menshi byaraciyemwo n'ifoto y'umuntu iracaho kuba muzi muramuzi yari Alice Niyo mu nyuma twabigana bitandukanye ku TV atandukanye aho ingene iyo Vyabaye ingene vyagenze ariko ntitwashimye kuja kubaza aba TV canke abandi kubera ko Alice Niyo ari mu Burundi wacu twasha no kumuronka twamurondeye kandi reka wenyene agire ica twibwiriye nibaza ko atakibazo ku gira makuru make duhaye kuri ivyo kubivuga birashoboka ariko ntiharagira ko nshikiriza ukuri kwavye kubera ko simeze neza yego birumvikana ko utameze neza ko twaba mu video wakurarira cyane kandi birababaje basha imagine umuhungu mukundana yateye undi mukobwa yego Alice Niyo hama shaka kubaza ikibazo ca mbere abantu benshi muri no mwanya bamatanye donc ivyumviro bitandukanye ngira ngo nawe urabibona ama commentaire yagiye aracaho ivyo abantu bagiye barakuvuga ko bitandukanye ese birashoboka ko umuntu umwana w'umukobwa nkawe mwiza urizwa nuko umuhungu yatende undi mukobwa
bivana agaciro uha ivyo urimo kandi ntuzobuza umuntu ko avuga umuntu avuga ko yumva ikintu ntohindura umuntu commentaire ndazibona ariko buri muntu wese ariko atanga commentaire bitewe nuko wavyumva. Nari nakubajije ati birashoboka ko Alice Niyo arizwa ngo nuko umuhungu yateye kandi hari abahungu benshi gaha mu gihugu cyacu Burundi. Sina Alice gusa n'undi ndusha ubwiza rashobora ko yorira. Karira nyati umuhungu yampevye. Birashoboka. Ukaje no kwiyahura. Ego. Birabaho. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo urukundo ngo ntirukibaho ariko tumaze kubona ijya video urukurarira umuntu ari hafi yawe yakurokoye yatumye udashobora kwiyahura. Arashobora gushika ku rugero rwo umuntu arira. Kurira cyonyene. Karira ati man kaje no kwiyahura. Kurira mugihe ivyo bikubayeko kurira nibaza ko nturinda kwinginga umva n'ikintu kiba kiri ku mutima kikubabaje nibaza ko kurira atari cyo gitangaza cyo bacarabaye muri bijya bintu. Ariko hari abantu badakwihagarara ko ngo jewe sisha kurira umuhungu jewe ngo jewe nabungu bandondera anko Alice Niyo ni musicien muri rimwe ngaha mu gihugu cyacu Burundi kandi abantu benshi baramuzi yakira amakomedi amafilme n'ibindi bisigura ko nibaza ko ujya muhungu twabonye Mr. Lee atari wo muhungu wenyine ashaka kuba ari mwiza cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Navuze ko icyo kibazo uyu munsi sindabwira kugitangira inyishu nzoyitanga ariko uyu munsi sindavyemerewe. Biratangaje kubona umuntu ashaka kuja kwiyahura murakamubaza ati vyagenze gute ngo ntagira ko ntangiye inyishu ikintu washaka udumuce kuri ico hasho ushobora kuba ndindiriye no kuba ntaramera neza kuko ushobora gusanga naka ngasubiye kurira uramuhoza yo ndaza guhoza cyane menye rero guhoza abantu bari mu nkundo naho nandi ntarujamwe uraza ari abantu bashaka usanga rero sasa ugasanga umuntu ntaribwo ayigera kundana bakora guhanura ngo uruvye nkundo nawe cyuzuva kwiki pifana ego abantu nabo bavuga ko urukundo rutabaho urukundo rw'ukuri ntirukibaho abo nabo obagira iki uretse ko umuntu ashaka gushigwa n'ibintu ugasanga ibihe ugasanga si byiza kuri we mu bijanye n'urukundo ariko urukundo rurabaho ego ukuri twarabonye ko vyakubabaje cyane kandi byababaje ndibaza mu gihe umuhungu wari wemera wizeye ngira ngo wagerageza uko ushoboye kose ukagerageza ngo urukundo rwanyu rugume rukomeye apfa ugasanga ukacyumva amakuru ngo yateye inda uwundi mukobwa umuhungu nawe ndamugiye kumubaza ntavuge vyinshi ngo dirizi akaguma ari muri zimza none dushaka kumenya bizoherera hehe nko ku ruhande rwawe we ndabona ko washatse kwiyahura imana irakinga nako umuntu arakinga si imana yakinze umuntu arakinga ariko niko duke cyakiyaba rero abana guma bibaza none bigenda gute umuntu agiye kwiyahura TV online ihashike ese kumuragiye kwiyahura n'amatangazo agira oya uko vyagenze hagaragaye ko habonetse umuntu yambonye hama baja kurondera ushobora kuza gutabara kugira ngo nyene abantu babimenye niko vyagenze abisigura ko nawe utazi ngene hashitse wewe wagiye wisanga uri muri video akora gufatanya n'ivyo uri baguhoza n'ibindi kamera izana narayibonye gusa sinamenye ngene yaje ewe ngira ngo abari bafite ivyo bashaka kumenya kuri wewe watubye mu commentaire yagera atanga kujya ganiro bakubaza ati eske umuntu ashaka kwiyahura azana kamera babwiye ko nawe utazi ukuntu yahaje kandi ayandi makuru yerekeye bijya uzatumenyesha mu nyuma niko bavuze ego kubera ko barabonye ko ateje nefse kamera nsanzano nicaye narayibonye ije ariko sinanje sinamenye ivyari byo ariko mu nyuma mwari havuye mujya kwa Mr. n'ijya kamera twabonye ibigano vyakurikiye yarabinsavye arambwira ko no mutwara ku muhungu nanje kwera ku muhungu nzahaba ndamutwara bwa ngo ndabe umuko hashobora kuba ari ikintu cyo hinduka mu vyerekanye bazo nefitanye nawe ego hama ariko ikintu abantu biharaje gamwe guca cu Burundi iyo ikintu kiko kiraba abantu bose bangona amabezi n'ama création ntibigira bemera ko ibintu vy'ukuri turazi ko misali musade muri management ya JC production nimba ntihenze abantu benshi ko musade bazi neza ko mwama muri kumwe kenshi mu nzwi canke mu misi tandukanye biragoye gutara kubemesha ko bigiye ibintu ari ukuri bace badati igiye nzo bapanze gana makayasyo yabo ariko ni ikintu kiyeco tuma Alice Niyo atubwa ati vraiment je na Mr. Lee hari ikintu kiri hagati yacu canke cyari hagati yacu ho nyine ubuvyifashe gute ntihari bwagira ko tubitangaza no musi naragira ko ndabitangaza ariko igitangaje nuko umunsi wo kwiyahura twatubimenya byose tatubizi ko munakusohokana mwarabimenye kandi no kuri kwavye muzokumenyeshwa ego tukiringaho nyene ejo
mu gitondo narandikiye Mr. Linda musaba nimero zawe byajyanditse ko muri contact my love ogo bisobanura iki tukiri ngaho ntimba ntihena no kureka mu telefone yanje nabwiye ati mpa ushaka kuma nimero za Alice natse ko zanditse ko contact my love ariko bavuga ko ya certain taw nanda ntavyarutse nari kubwiye ariko nari naje umusavye kugira ngo ndabe sikwa nari mfise nashaka kuvugana hama birashoboka ko umuhungu yateye inda uwundi mukobwa ariko akaba arasohokana n'uwundi aguma donc yumva kunze wa wundi donc nta wewe wovuga ko Mr. Liko yateye undi mukobwa atagaciro yaguhaye atacu tamukorera byose wamukorera ariko contact yiwawe iracyanditse ko my love est-ce que ushobora gusohora umuhandi mahirwe kandi naho yateye inda uwundi mukobwa icyo yasobanuye yaravuze ko ankunda ivyashitse ari umukobwa agomvye kubona urukundo rwacu yarabisobanuye muri video birimo nibaza ko bisigaye kusubira kugendana nawe canke kumvikana nawe bizotuva ko je hagati yiwanje na Mr. Lee dusanga tuzi ko iyo haba ikibazo hagati y'abantu bakundana iyo ari babiri imbere yuko haba ibintu birebire imbere ko umuntu afata ingingo babanza kwanza bakicara bakayaga imbere yuko decision ifatwa umaze kumva ko Mr. Lee bavuga gute mushyire wawe umutipe musokana yamaze guterinda uwundi mukobwa waciye ubyifatamo gute kutamurondeye umubaze ngo mubiyage akuja kuyondera kwicira ubuzima bon impamvu bige vyose vyabaye ni kubera ko nagisobanuye namutefuna ntitaba namandika message yagasoma message ntanyishure ariko nawe yavuze ko ntiyariwe urumva ibibazo bye vyabaye byinshi muri kubera ko avuga ko ni umusake nkonda ego uvuze ko wabisobanuye muga ntabisobanuye kuri Flambeau TV please 257 wabisobanuye kandi TV birashoboka ko n'abakunzi bacu bashaka kumenya ukuri kuri ivyo niyo mpamvu ko wabisobanuye ni vyiza ariko dushaka kudufashe udusobanurire ngaho iwacu naho kugira ngo abadukurikirana bamenye ukuri kwavyo uvuze ko wamutelefona ntiyitabe ego ariko wari usanzwe uzi ahantu haba wagiye kuhaja ariko mujana TV kutahagiye before mbere yuko mugana TV online rujya gwego no kubera ko vyari bimaze igihe nuko nari nananiwe nari nananiwe kandi buryo abantu bakundana babaganira byinshi babahise kuri byinshi hari utuntu twinshi twamwapanze rero bon nibaza ko bibaho okay sigura ko waramutelefone mana yacu nitaba no kuja kumurabira no kuja kugira ngo muvuganire ego hama Alice Niyo kibazo cyanyuma kubera ko ndabura umenga ntataki umuhungu afise umwana atari gwawe akaza mugapanga projet ya mariage urya mwana wakomera ko azamuka mutungira wangu canke wovyifatamo gute muri iyo ko tuzi ko iyo kaya kubayeko umusheri wawe mufitanye projet mugeze kure yamaze gutenda uwundi mukobwa bice bigenda gute uretse nawe nubwo bitabari byarabaye kuri Mr. Lee umwana no mutunga bisobanura ko naho byashitse urya mwana nawe yo muzana wewe mutunga neza kumva n'umutima uri munda ntuzi ko mama we nawe yo murekura ariko mugihe baye ngombwa no mutunga uramukunda kweli wallahi navuga ngo nubwo tori Mr. Lee nubwo nankundana n'uwundi afise umwana nibaza ko kitobuza ko ndamutunga ariko Mr. Lee waramupfira murogira wiyahure kubera we okay Alice Niyo reka tugushimire hama gira akajambo by'abakunzi ba Flambeau apana bakunzi ko yacyeye inshasha ariko badukurikirana kuri Flambeau TV please 257 nibaza ko ibyinshi batabwiwe ko vyerekeza iga video bazobimenyeshwa hama kigira kandi no kubandanya nyene mo commentaire zirakenewe kugira ngo umuntu amenye harimo n'impanuro harabeshi bamanuye banelifonye bababaye ku bwanje bapostinze banyifuriza nyene kundemesha nibaza ko commentaire nyinshi cyane bibaho bagume bandika baponda abandi bashigikira abandi bagira nizo umva uri fier niko ko baragira ivyo bintu kuri televiziyo naki baba tuzara ama commentaire bazoshikiriza kandi turizeye ko bazogera icayivuza cyangwa babashigikira kuri televiziyo turabizeye cyane iguhama Alice Niyo turazi ko ivyo vyama base no ivyo bintu vyabaye hagati yanyu turavyihoje tugiye mu muziki naho gato cyane ikibazo kimwe gusa Alice Niyo sizari muririmbyi turazi ko ari muri management ya JC Production igihe wayijamwo waravuze neza ko ugiye gukora cyane gusumba uko horokora muri kayi umuziki eske ni abakunzi bawe abantu basaba kwikirana bitegeka inka gishasha nta gihari kirahari gishasha byatevye gato ariko ntibyatevye bivanye n'igihe mero ko gusohora indirimbo ya mbere hari indirimbo giye kuja hanze muri juin ego
kandi izo bari collabo nari narifuje cyane byananiye kushikira iyo ntambwe ariko uyu munsi vraiment ndashimara cyane kubera ko ngiye ko indirimbo n'abantu nubaha abantu nkunda abantu nyene ubwanje ntari gupfa gushikira ariko uyu munsi bon byakoze umunsi mugihe lancement officiel muri JS Production waturirimbiye akapela nibaza ko no muri umwanya atakibaza kugira ngo turyohera ko baturana tumva ntibarambirwa n'ikiganiro twakoze. Nimba mubona ndiko ndatamba nimugire ngo je narasaze nimba mubona ndiko ndirimba nuko muri je nuzuye shimwe nimba mubona ndiko ndatamba nimugire ngo je narasaze nimba mubona ndiko ndirimba nuko muri je nuzuye shimwe ni byinshi je novuga ariko numva no biheza icyonzi cyo ni kimwe nuko nuzuye shimwe abari basongo yose kuri mwanyuka ishimwe niko bayita abashaka gukurikirana bashobora gusanga ibikorwa byawe kuri ka y'umuziki ni Alice Niyo bon ego niyo mazina nkoresha kuri YouTube ushaka gushika kugira ngo mushikire murabe ibikorwa byanje ndumwana wanyu ndumwene gihugu ndumurimvikazi w'umuntu kugira ngo mushikire mwamukoze reka tugushimire ego ndamurakoze cyane nibaza ko twashobora gukenera uzotwitaho ego cyane. OK, merci beaucoup bakunzi ba Flambeau TV namwe mwese mukunda dukurikirana turabashimiye cyane kandi tubasaba kandi tuguma tuyibutsa ko yani turabinginga umuntu wese azi ko yaravye emission ikiganiro atarafina subscribe mututsi yanje ifyonde ko vraiment nta kisaba ntaco bitwara amambega ashobora ngo ko afine subscribe oya turakeneye ko mudushigikira turacari bashasha murabizi support yanyu ni akamaro kuri twebwe hama ufite twaze na liste niyo ushaka tumenya nawe kuvyibaza kibazo nshaka ndakubaza mukunzi wa Flambeau TV plus 257 wewe vyogenda gute hamwe umuhungu mukundana canke umukobwa mwamusohokana umvise ko yatewe inda n'undi muhungu canke naho uyo muhungu yateye inda uwundi mukobwa wovyifata mu gute commentaire yawe turayikeneye turahanura muvyibuka kandi guys turabakunda cyane kandi urize ko bakumwe natwe umwanya wose mwari kumwe na Juliana Nzeyimana bye bye.